uyu munsi muri kino gitondo Imana iriko iratandukanya abantu n'ibintu. Imana iriko iravugana n'umutima wawe ikubwira ngo va. Imana iriko irakubwira ngo va. Aho Imana iriko irakubwira kuva, Imana si Imana itagira urutonde, ntikuvana mu kintu canke mu bintu. Imana ntikuvana ahantu idafise yigutwaye. Ariko Imana ntifise responsabilité yo kwisigura no kuryosha iyigutwaye. Ariko Imana twumvira twakurikiye tugomba kwiga kwizera yuko itubwiye ngo va, tugomba kwizera yuko ituvanye muri kimwe ifise ikindi kiri plus excellent ishaka kutwatashako. Iminsi yose aho Imana igutwara hazokwama ari heza kurushaho wowe ushobora kwitwara. Isanganya riba nuko Imana igihe cose ntiyisigura. Kandi Imana iriko irakuvana ahantu igutwara ahandi, bisaba ukwizera muri iyo Mana iriko iraguhamagara kugira ngo wowe ushobore kwemera kurekura ico usanzwe urimo wemera kandi c'agaciro. Iyo ndiko ndavuga Imana ituvana, sindiko ndavuga ibibanza. Muri kado figure ya Abrahamu, Imana yamuvanye mu kibanza, yamuvanye mu gihugu, yamuvanye mu muryango wiwe, yamuvanye mu nzu ya se, imutwara aho izomwereka itari bwamwereke. Ariko twebwe uyu munsi bishoboka ko Imana itariko iratuvana mu kibanza, ntiriko ituvana mu ntara imwe idutwara iyindi, mu yindi birashoboka navyo. Ariko ahaniniya Imana iriko iratubwira no munsi muri kino gitondo ivyo tugomba kuvamwo. Ivyo tugomba kuvamwo bishobora kuba ari n'uburyo bw'umwiyumvirire canke uburyo twiyumvira.